mu mwambaro w'amabara yera n'ayatukura bamwe n'amadarapo y'umugambwe mu ntoke. Abo banywanyi b'umugambwe wa Rwagasore bakaba bagize urugendo rurerure kugira bashike ahabera ibirori nyezina vyugurura imyiyamamazo y'abashinga amateka hamwe n'iy'abajenama b'amakomine. Ibirori bikaba vyabandanirije ku kibuga c'umupira w'amaguru ca Sesinga aho vyatewe iteka n'icegera c'umukuru w'igihugu Prosper Bazombanza, icegera ca kabiri c'umukuru w'inama nshinga amateka Abel Gashasi n'abandi. Mwijambo ryiwe ryo kugurura ivyo birori umukuru w'umugambwe Iprona Olivier Nkurunziza akaba yashimiye abadasigana kuba barashoboye kwiyunga, yabahamagariye kubumbatira amahoro n'umutekano. Olivier Nkurunziza yasavye abadasigana guhunda amajwi umugambwe kugira uzotsinda ayo matora, akaba kandi yashikirije imigabo n'imigambi y'umugambwe Iprona. Ndongozi umugambwe w'abadasigana mu bijanye na politike wiyumvira gute igihe mwotora abashinga amateka benshi n'abajenama ba komine n'abashinga amateka twosaba iki kugira ngo iki gihugu gishobere guterera? Twarabonye ko mw'iki gihugu bidashoboka ubumwe bw'abarundi budatsimbataye. Iyo tuvuze ubumwe bw'abarundi ntituba tuvuze gusa ivy'abahutu n'abatutsi, tuba tugomba tuvuge ivy'amoko, ivy'intara, ivy'amakomine atandukanye. Twagomba turemeshe rero ugo gwaruka mu vya amagara y'abantu mwabivuze. Imiti twifuza ko iyo miti yoboneka. Icambere abashinga amateka bogwanira twoca dusaba ko nayirongurusha gwo kuja kurangura imiti kugira abantu bato bato bavugwa na mitiwere bagire gute baronye imiti badatamye. Mwomenya ko kabaye nakaryo keza ko kwerekana bizewe bazoserukira uwo mugambwe mu ntara ya Bujumbura yagutse mu matora y'abashinga amateka.